Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda burasaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN urwanya ubutegetsi. Abo barimo umuvugizi wawo Callixte Nsabimana uzwi nka Sankara na Hermen Sengimana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uwa mbere, umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yasobanuye ko abo bose baregwa ibyaha bimwe. Ubushinjacyaha buri gutegura ikirego cy'abarwanyi 16, icyo kirego kagihuza n'ikirego cya Rusesabagina kikaba ikirego kimwe. Ubushinjacyaha nibumara kweza icyo kirego mu rukiko buzasaba urukiko guhuza urubanza hamwe no rwa Callixte Nsabimana hamwe na Herman Sengimana. Turizera ko aba bakekwaho ibyaha uko ari 19 bazaburanishirizwa hamwe. Ikindi yumvikanishije nuko guhuza imanza z'abo bagabo bose biri mu nyungu z'ubutabera. Mu cyumweru gishize umuryango nyarwanda uharanira impinduka muri demokarasi MRCD Paul Rusesabagina abereye imwe mu bayobozi bakuru bamaganye icyo wise ishimutwa n'iburanishwa uvuga ko bififite. Mu kiganiro umuvugizi w'iyo mpuzamashyaka Bwana Faustin Twagiramungu yabwiye itangazamakuru ko bifuza ko Paul Rusesabagina yaburanishirizwa mu gihugu cy'Ububirigi kuko bemeza ko atari umunyarwanda. Rusesabagina rero bose twagaye imikorere y'igihugu cyacu cyo mu Rwanda, aho biriya bintu byo gufata umuntu mu nzira ukamupfuka umunwa ukamugeza i Kigali kandi benshi ngo bifashijwemo n'amahanga yaravuze, twasanze ari ibintu komite internationale yagomba guhagurukira ikaba ari ifata kiriya kibazo. Ikindi dusaba ni uko Rusesabagina yavuye mu Rwanda atarabya icyamamare, yavuye kuko atarasubiye kuhaba agira mu bindi bamuha ubwenegihugu. Ibi kandi byashimangiwe n'abana be ko ibyo avuga ko yemeye abavoka afite atari byo. Anayize Kanimba aherutse kwibwira radiyo Ijwi ry'Amerika. We've had the chance to speak with him maybe 3 phone calls. These phone calls have been difficult because they are very monitored and he cannot speak his mind because people are with him on the phone calls. The fake lawyers, David Rugaz and others probably in the room, police officers are in the room. So when we want to tell him any important things that can help him, we're not able to do so. Instead, we get pushback from him. He's speaking under duress, he told us he had medication issues and the doctors were giving him medication there. We well, we have our own medication we can give you through the embassy. And he said no. Aragira ati, twagerageje kumuvugisha nk'inshuro 3 cyangwa 4, ntabwo byoroshye ko telefoni zirumvirizwa cyane. Ntashobora kuvuga icyo atekereza kuko avugira kuri telefone abantu bamuhagaze hejuru. Abanyamategeko yahatiwe barimo David Rugaza n'abandi baba bari kumwe nawe, abapolisi baba bari mu cyumba. Ntibitworoheye iyo twifuje kumubaza niba hari ikibazo gikomeye twamufashamo, ahubwo bahita bamutwambura. Iyo tubajije niba nta kibazo afite cy'imiti, avuga ko abaganga bayimuha. Twamubaza niba hari imiti twamwoherereza tunyuza muri ambasade, akaduhakanira. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda yasubije abo bose bavuga ko batabariza Bwana Rusesabagina. Nagira ngo umenyeshe ko ubwenegihugu bw'umuntu ukekwaho icyaha yakorewe mu Rwanda ntacyo bihindura kuba yakurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda. Ibi ngibi n'amategeko y'u Rwanda arabiteganya neza, avuga ko ku cyaha icyo ari cyo cyose gikorewe mu Rwanda, uwagikoze yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga akurikiranwa hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Icya kabiri ni uko kuba twatangira gukurikirana Paul Rusesabagina nta na rimwe icyo kibazo kigeze kigaragazwa mu ikurikiranwa cyangwa se no mu nkiko. Icya gatatu ni uko Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'inkomoko kandi amategeko y'u Rwanda ku bwenegihugu arabiteganya neza. Uburyo bwonyine bwo kuba watakaza ubwenegihugu bw'u Rwanda ni mu gihe wabisabye hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Uko ubushinjacyaha bukora ntabwo bukorera ku gitutu cy'umuntu uwo ari we wese. Icy'ingenzi ni uko ibyaha turega umuntu
twarakoze iperereza rihagije kandi tugendeye ku bimenyetso tumaze kubona turizera ko ubutabera buzatanga. Ikibazo cy'uko Rusesabagina adakwiye kuburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda cyagarutsweho ubwo Rusesabagina yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, asaba ko imyanzuro y'urukiko rwamuburanishije mbere yateshwa agaciro kuko yasobanuraga ko atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuwa gatanu w'icyumweru gishize rwangiye ko ikirego cye kidafite ishingiro kuko atigeze yerekana icyemezo cyerekana ko yataye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Rwanzura ko Rusesabagina akwiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Bwana Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Leta ya Uganda ivuga ko umubare w'abatanga amaraso wagabanutse cyane kuva gahunda guma mu rugo itangiye mu kwezi kwa gatatu gushize. Biterwa ahanini nuko umubare w'amashuri menshi afunze mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 imaze kwanduza kugeza ubu abantu barenga 8,600 no kwica abandi 79 mu gihugu dukurikije imibare ya leta ya Uganda. Abanyamakuru Rodney Muhumuza na Patrick Onen b'ikigo ntaramakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika AP barandikira i Kampala ko abanyeshuri cyane cyane abo mu mashuri yisumbuye aribo bagize umubare munini cyane w'abantu batanga amaraso agoboka abarembeye mu bitaro. Ingaruka zabyo, abarwayi benshi barimo barapfa, barimo ababyeyi bafite ibibazo byo gutwita no kubyara, abana bato batarageza ku myaka 5 y'amavuko, n'indembe zabazwe n'abaganga nk'uko Dr. Emmanuel Batibwe yabisobanuriye AP. Dr. Emmanuel Batibwe ni muganga mukuru w'ibitaro byitwa China Uganda Friendship byita cyane cyane ku batishoboye mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Kuri we ikibazo cy'ibura ry'amaraso kimaze kubishyano. Umuyobozi mukuru w'inzego z'igihugu zishinzwe gushaka, gushyingura no gusaranganya amaraso mu bitaro nawe aramwunganira. Dr. Dorothy Byabazayire aherutse kubwira inteko ishinga amategeko ya Uganda ko hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 7 hashize bashoboye kubona udupaki tw'amaraso 56,850 twonyine gusa ku 75,075 byari bikenewe. Uganda siyo yonyine gusa ifite ikibazo cy'ibura ry'amaraso agoboka indembe ziri kwa muganga kubera COVID-19. Rivugwa no mu bindi bihugu bitandukanye birimo ndetse bimwe na bimwe byo ku mugabane w'Uburayi. Igihugu cya Ethiopia cyaziririje indege guca hejuru y'urugomero ku ruzi Nile ku mpamvu z'umutekano. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ethiopia ifitaniye muri iki amatati n'ibihugu bya Misiri na Sudani ku rugomero rukomeye ku ruzi Nile. Abategetsi ba Misiri bavuga ko ivyo bishobora kugeramira amazi ico gihugu gikoresha 90% by'amazi ico gihugu gikoresha ava mu ruzi Nile. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe indege z'igisivile muri Ethiopia Wesenyele Unegno avuga ko indege zose zazirijwe mu kirere kiri hejuru y'urwo rugomero nta birenga ngaho yatanze ku mpamvu zerekeye iyo ngingo. Mu ndwi iheze umutegetsi mukuru w'igisirikare kigwanira mu kirere Major General Yilma Mardesa yabwiye itangazamakuru muri Ethiopia ko igihugu ciwe citeguriye bihagije gukingira urugomero rw'amazi rukomeye ku ruzi Nile igitero icyo ari cyo cyose. Ethiopia, Misiri na Sudani byarananiwe gushika ku masezerano ku rugomero ku ruzi Nile mbere yuko Ethiopia itangura kuguzuzamwo amazi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Urwo rugomero ruri mu mugambi wa Ethiopia wo kugurisha umuyaga nkuba hanze y'igihugu. Urugomero ku ruzi Nile ruri hafi y'ibirometero 15 ku rubibe Ethiopia ihana na Sudani ku ruzi Nile. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubudage byaganiriye ibyerekeye imigenderanire y'ibihe biri imbere n'igihugu cy'Ubwongereza. Fidel Niyongabo abaha inkuru ikurikira. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudage Heiko Maas yabonanye uno munsi kuwa mbere na Michel Barnier, umutegetsi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ajejwe ibiganiro vyerekeye kuva ku Bwongereza muri uwo muryango. Babonanye kugira abaganira ivyerekeye imigenderanire mu itazoza y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza inyuma y'ikiringo c'agateganyo kizorangira ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'2020. Heiko Maas yabwiye abamenyesha makuru ari kumwe na Michel Barnier mu nama mu gisagara ca Berlin
ko ikiza c'umugera wa corona catumye gushika ku masezerano mu vy'ubudandaji mu kiringo c'inyuma y'uko Ubwongereza buvuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kiba ikintu cihutirwa cane kurushiriza. Amenyesha ko ikiza c'umugera wa corona catumye ibiganiro bitoroha, ko yamara ico kiza catumye amasezerano ategerezwa gushikwako mu buryo bwihutirwa kurushiriza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Heiko Maas avuga ko yamara ico bashaka gushikako ari gukorana neza n'Ubwongereza mu kiringo kirekire kiri imbere. Amenyesha ko imiryango izoguma yuguruye ku bijanye no gukorana neza n'Ubwongereza.